sawa bukebu. Hano mwandungikiye audio mwebwe muri bande munyibwire hanyuma ivyo tuganira byose biri record. Nitwa Mpawenimana Zaina. Yego. Bimeze gute none Gazayi? Iyi video mbona ngaha ni iwawe, ndabona hano mwaduhaye video, hariho n'ifoto yanyu kera n'iyi muryamye muri mu bitaro. Nashaka mutubwire ibintu byanyu ukuntu bimeze. Urumva ni jewe nyene izo foto zose n'izi wanje. Ni foto imwe be na video. Kubera ko ari mwasabye ifoto muca mumbwira ngo ndungike ngo voice. Yego. Voice ngaha mwayirungitse sinokwirirwa ndayivuza kandi turiko turaganira. Wari wambwiye ndakurungikire voice ndakubwira ngene bimeze hama ce ndabikurungikira ndabikubwira ngene ibintu vyifashe. Reka ndayikine gatoya hano voice wampaye wumve ko ari correct, ko ari cyo wokongerako. Muranyumva? Ndakumva burya. Sawa. Ariko ntuvuga cane, nibaza ko byiza mu bitubwira ngaha. Nimutubwire ukuntu byagenze Zayi. Urumva ngene bimeze. Yego. Nitwa Mpawenimana Zaina. Hama nkaba nasafiriye mu kwa gatandatu itariki 12 z'uyu mwaka nyene 2024. Kandi nkaba nasafirishijwe n'umugabo witwa Viane. Ikaba ari office yo mu Kigobe yitwa United Recruitment OJS. Rero maze gushika ino muri Saudiya nenda hafunze amezi 6. Yego. Rero kubera imvura ahantu ndi imvura irakunda kugwa cane, baca barambwira nururuke muri piscine. Iyo piscine ntibarayihinzira, gende gukura y'amazi ndayadaha ndayaterera hejuru kugira ndayakureyo. Yego. Hama hajya kuyadaha, hajya ndiko ndurira nca ndakoroka nca ngwira umugongo. Ngwiriye umugongo no kugira mveyo burya byaranangoye kuko ntibyari vyoroshe. Ndavayo bukeye ndababwira ko nakorotse muri piscine, baca banyihera utunini. Ibyo binini bampaye mbe amasipro, ni sipro nizo bampaye. Baca bampa n'umuti wo gusiga. Yego. Nibaza ngo ni ibintu nyene bisanzwe nyene. Muko ububabare nkaguma mbabara. Ndababwira ndababara ndameze nabi, ntibigeze bantwara kwa muganga. Bwabo babare buguma bubandanya babona ahantu atari wanyu, nkaguma nkora nyene nkoruko nyene. Hama nyene nje ndamwandikira irya mugenzi wanje ndamubwira ko nagize ikibazo. Ndamubwira ko nakorotse nyene. Ivyo nyene nibaza nyene ati bizohera nyene, muga nkaguma numva ububabare nkababara gushika naho gushika rero naho ntangura kuvyimba imbere. Ndabibabwira ntasho bigeze bamfasha, ahubwo banyihereye ibinini vyo gucisha indani mu kibuno. Ndanababwira ko bitameze neza, ubuzima butameze neza. Urumva ntaco bitaho, urabaze ko ariko bimereye. Rero kuwa gatanu ndiko ndamanuka mvuye hejuru, nari mfise akadobo k'isabune n'utundi dukombe bakunda kunywesha nyene. Aho nyene ikizunguzungu gica kiramfata ko nsanga ntanameze neza, nca ndakoroka kuri ya masikariye. Ndakoroka yose ndamandagaraho, barananabibonye nibo baje no kumbura. Urubu nta kwinyagaza nta kugirana. Baca bantwara kwa muganga. Bantwaye kwa muganga barancisha mu birya bipimo vyabo, baranantera n'amaserumu, bavuga ngo ndakomeye.
nta namwe nababaye mugaje we kubera je mu biraro wiwanje aje ndawikoreye nkumva nyene ndababara none nkavuga none ko bavuze ko ataco nabaye sinunamuka ngenda nunamye urumva mu kwicara ni ngorane njyamira urubavu rumwe niko njyamira ntandi rubavu njyamira urubavu rumwe rwo nyine rwo njyamira nagone ngira ruri hafi ngira ndaheba nkababara cane urumva bagaca bampa imisi ngo ninduke ngo imisi ibiri umunsi ugira gatatu ngonje ku kazi ndababwira sishobora kugenda ku kazi ubuzima bwanje ntibumeze neza umaze ko bwa mbere nakorotse ndababwira ntaco mwafashije n'ubugira kabiri ndakorotse kandi mubona ntacyo mumfashije umuntu wawe kwa muganga bampaye ibinini none bampaye ibinini nivyo bampaye rero ubu rero umva sinzi ngene meze mu kugenda ngenda nunamye sinunamuka ngize ndunamuke ndakoma induru gufungura bisigaye vyanka ko mfungura kubera nanka kugenda ku mwanda mukuru kubera ndumva nyene ko mbabara cane urumva rero je nca ndavuga reka niture adije amfashe anyereke umuntu ashobora kwitura numva bahora abandi bitura kugira amfashe jewe ico nsaba nuko nosaba ko notaha mu Burundi nkagenda kwivuza nkagenda kugwaho umuryango uri kuko sinoguma nihatikiriza akazi ahantu kandi umubiri utameze neza n'ahandi hoho nta muntu yogonka gukora akazi kuko umuntu aba yaje kurondera ubuzima kugira nawe yibesheho bw'umubiri iyo wase urataha yego jewe ico nsaba rero nasaba ko mwomfasha nkaba ingene mwomfasha nkashobora nkava ngaha nkataha mu Burundi nkagenda kwivuza kuko ndumva ndamerewe nabi cane nirirwa ndyamye rikarinda rirenga. Wewe wavuye mu Burundi mu kwezi kwa gatandatu hanyuma wavunitse mu kwezi kwa kangahe nimba wabimbwiye vyanshiyemo sindavyibuka. aha nakorotse yego ubwa mbere nakorotse kwari mu kwezi kwa gatanu aho nakoroka muri piscine. Kandi uvuze ko waje mu kwa gatandatu biriko birancanga nakorotse muri uku kwezi kw'icumi na rimwe urabona ko turi mu kw'icumi na kabiri. None uko kwa gatanu nako kuje gute kuvuze ko waje mu kwa gatandatu ukwa gatanu kuje mu gute biriko birancanga aho bona ni hatari. Wavunitse mu kwa 10 ntufyinate nakubwiye ibyo two tuvuga byose ndiko ndabirikodinga ibi uvuga abantu bose bazovyumva. Ni mu kw'icumi na rimwe uko kw'icumi na rimwe uko tuwe mu kw'icumi na kabiri. Mu ntango y'ukw'icumi na rimwe niho nakoroka. Mu ntango zo kwa 11 niho wakoroka wongeye muri piscine ucumara imisi ngahe hakurikiye ikintu ntibakujanye kwa muganga wabivuze wongeye kumandagara ku ngazi itariki zingahe mu kwezi kwa kangahe? hari kuwa gatanu n'umusi ni kuwa mbere yego hari kuwa gatanu zari itariki zingahe kwa no musi ni itariki 9 turabe kuwa gatanu za turabe kuwa gatandatu kuwa Mungu n'umusi nce nibaza zari zitandatu kwa no musi ni 9 yego zari zitandatu birumvikana. Zari zitandatu. None ibi byose biragushikiye hanyuma wavuze ko kuwa gatandatu baca hujana kwa muganga bakakubwira ko utagwaye mugo bakaguha teraserumu nkuko iyi video bayifashe kuwa gatandatu kuwa gatanu. Iyo video nyene bayifashe nyene umunsi kuwa gatanu mabuja niwe namubwira nifata video uyindungikire muri telefone yanje acha nafata video acha transfera muri telefone yanje.
hanyuma none ibindi bintu wakoze nimba wumva ubu tuvugana uraryamye cyangwa uriko urakora? Ndaryamye nta kintu na kimwe nkora. Hanyuma aho ku kazi bariko bakubwira ngo iki niko uryamye? Sha numva tuvuye kwa muganga yaciye ambwira ngo bampaye ngo nduke kuwa gatandatu no kuwa Mungu hama ngo nca nsubira ku kazi. Ndababwira ati ntigikunda ko nshobora gukora, ubuzima bwanje ntibumeze neza, nokora akazi kandi ntameze neza ndwaye kandi nkombereye ko mba ndagakora. Mu buzima bwa misi yose ngaho mwari mubanye gute? Twari tubanye neza nta kibazo cari gihari. Ubaraba none bafise intumbero yihe? Je mbona umenga bombe no kugara bagiye banyugaranye burya handi mu nzu jenyine banyugaranye. Gusa nyene ari ikibazo nyene narase kukivuga kubera numva bavuga ngo ico kibazo ngo ukivuza ngo urashobora kuwasha ngo kumererwa nabi cane, naciye ndagihora naranumye. Ikibazo ciki nimba wo kivugira ngaha atari banga? Ni banga sishobora kukivuga prema. Basaba uraza kubimbwira basi duhejeje ikiganiro. None wewe ubu ico wifuza ni giki? Mbanze ndakwibutsa yuko reka mbanze ndakwibutsa yuko iyo ugize ikibazo nk'iki icambere witura ni office iyo ibaraba iriyo muri Arabia. Hanyuma uyituye ivyo ikwishura nivyo uherako, uwundi witura ni ambasaderi. Abo bose iyo batakwakiriye kuko birashika, aho niho ushobora guca ahandi. Mw'ivyo vyose wakoze iki? Nk'iyo ofisi yino nta nimero zaho jewe mfise nimero zo ofisi yo mu Burundi. Warahaciye none? Maze ndanabandikiye ndanarungika n'iyi video yiwanje na voice ntibigeze banasoma. Okay. Reka turabakontakita natwe turabe ko badasoma kumbure. Turabahamagara. Hanyuma none narinda kubajije niko nashinda guciramwo ati none mwipfuza iki? Jewe nifuza nshaka ntaye mu Burundi nje kwivuza kubera ubuzima bwanje ntibumeze neza. None uri ngaho ubona gutabiza guhava bikorohera kandi no gutambuka udashobora gutambuka? Uratambuka, urahagarara, bimeze gute kuvuga ko umugongo wababaye? Simpagarara ngenda nunamye. Umugongo umva wagize ikibazo mu mugongo? Mu mugongo hanini ni mu mugongo cane, nayo mu gikaraza hoho si cane. None icyo gihe bagwa muri piscine baguye wicaye canke wagize ikibazo hagati na hagati mu mugongo? Urabona ni nyene hagati nyene na hagati nyene mu mugongo nyene mu mugongo urumva nyene nawe urazi ko umugongo nawe ari ugize umuntu. Urumva umugongo umaze kuba pararize mu mugongo vyose urumva bica biba ingorane. Umugongo nturi pararize gusa niko wababaye? Je sinzi ndibaza ngira ko ari ububabare bwa cane negashe umva sinunamuka. Pararize urazi icari cyo none? Ntiwiyumva? None nk'ubu bakuvuje bashoboye kuvuza ugakira bahaguha n'umwanya wo kuruhuka ntiho bandanya akazi? We nakubwiye ati ntabariza ntahe mve ngaha kubera icyo kindi kibazo naco nakubwiye ati nibanga. Sawa
mugabo ndaza abadukurikirana bose abana baba bamaze kumva ibitari bikeya kuko aho muhura n'ibibazo byinshi nyine birazwi, hari ibyo nyine mushobora kuvuga n'ibyo mutavuga. Hanyuma reka icyo ndakwemereye ni uko jewe nca nkontakita umushefu wanyu, wavuze ko ari Vianney? Ni Vianney be na Deje. Vianney na Deje. Hanyuma turabe yuko bobafasha, nimba batabafashije naho hariho abandi babiri aba bashobora nabo nyine kubafasha. Reka ndabashimire rero ku mwanya muduhaye, kandi mukomeze kurwara mukira, niko bimeze. Ndaje inbox twongere tuvugane icyo kindi kibazo. Namwe murakoze cyane kunyakira, kandi mubandanye munyitwararika muzuba mukoze, kuko Yehova niwe ahezagira umuntu, natwe ntacyo twokwishoboza ku bwacu. Ndaje mu kanya nshobora guhamagara mu kanya gatoya. Inshuti zanje bakunzi munkurikira, murumva ko burya ibibazo ni byinshi, hariho ivyo yase kuvuga kandi nibaza ko bikomeye. Murumva afise n'impamvu avuga ati nubwo ngwaye ariko hari n'ikindi kibazo mfise gituma nsaba gutaha. Ico rero hariho ivyo batavuga bivanye n'imvo z'umutekano, kumbura ije arabimbwira, mugabo namwe murabizi ari ibintu bitavugirwa ku mugaragaro bivanye n'iki. Rero reka tumwifurize gukira, nongere nsabe izi ofisi ko zoza zitaho abakozi nkuko nama nabisavye. Murumva ko nk'ubu arinze aca iwacu kuko yarondeye ama ofisi ntiyamwitaba ntiyagirane. Nanje reka nce nca kwaba nyene bamurungitse, turabe ko ari cyo bamufasha. Ariko kandi nabizeze ko biza kugenda neza, kuko namwe murabibona yuko atamerewe neza uko biri kose. Yego murakoze rero, ndabashimiye mwebwe mwakurikiye kino kiganiro kigufi. Turasubira. Nitwa Mpawenimana Zaina, Mpawenimana Zaina Zainab Tabani. Kuri 15 amande y'ikibuga c'indege. Naje muri Saudiya itariki 12 z'ukwa gatandatu 2024. Nkaba ahantu nashikiye ndiko nariko ndakora akazi mu gisagara citwa Burata. Nkaba narungitswe mu Kigobe yitwa United Lockheedment UJS. Nkaba narungitswe n'umugabo witwa Vianney. Jambere nariko ndadaha amazi muri pisine rero inzira imvura riguye cyongera ko nja kudaha amazi. Ndurira mvuyeyo nca ndahenuka nca ntanguza umugongo hasi. Zainab Tabani. إن شاء الله كويس. إن شاء الله كويس. إن شاء الله كويس. ألم زينب. زينب Tabani. إن شاء الله كويس. إن شاء الله كويس. إن شاء الله كويس.
في ألم زينب sinunamuka no gufungura zifungura زينب تعباني urumva ni kubona njyana umwana akaryamira urubavu kubera urundi rubavu سوي مغذي mba sinikoma إن شاء الله كويس mu kigongo إن شاء الله كويس ndababara cyane إن شاء الله كويس ndatabaza ofisi shirika ry'amashuri cyane bitora في ألم زينب mfashe mu ntabara icyo nsaba ni uko nsaba gutaha زينب تعباني bukanje kumererwa neza nta kindi kintu ndiko ndasaba سوي kubera akazi مغذي sitagashoboye akazi ndiko ndashobora gukora nirirwa إن شاء الله كويس ndarirenga إن شاء الله كويس nimba twubaka إن شاء الله كويس barazana n'imiti icyo nsaba rero nashaka mumfashe ingene في nshobora ألم زينب umuntu ushobora gutaha nta kindi kintu زينب تعباني ubuzima bwanjye ndumva ko bugeze ahantu habi kabisa bugeze ahatemba سوي مغذي koze bayitagira ku gikorwa إن شاء الله كويس إن شاء الله كويس إن شاء الله كويس